Abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto njabukambibe barakwiye kwitabwaho. Afrabu ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse ryari ryahuje kuri uwa gatanu abakorera ku rubibe rwo mu Gatumba, uwaserukiye ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganji bwo gushigikirana kugira ngo babategure mw'iyoroherezwa ry'abo bakenyezi bakora urudandaza njabukambibe hamwe n'iyinjira ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Afrabu yipfuza ko umukenyezi w'umugwizatunga atokumigwa. Abakorera ku mbibe z'igihugu basabwe kwiga neza kugira ngo batahure bihagije bwa buhinga bushasha bwo ku mbibe one border stop kugira ngo abo bakenyezi boroherezwe. Hariho abakenyezi bakora urudandaza ruto ruto baje ku rubibe bacaho kandi bafashwa n'abo bantu basanzwe bakoreraho. Rero mu kutegura mu gutunganya inyigisho z'uno munsi twagomvye abo bantu basanzwe bafasha abo bakenyezi bakora urudandaza ruto ruto njabukambibe baca ku rubibe rwa Gatumba tugira ikiganiro hagati yabo kugira ngo tubibutse ba bakenyezi bakora urudandaza ruto ruto njabukambibe ingorane bahora bahura nazo, hanyuma tubibutse yuko nabo bashobora guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo bashobore gufasha abo bakenyezi. Abo bakenyezi barahura n'ibibazo bitandukanye, ingene bamara umwanya munini ku mipaka, ingene batunganirizwa ku mipaka, ivyo vyose bigatuma akazi kabo katagenda neza, urudandaza rwabo rutagenda neza. Kwari rero kugira ngo aba bantu basanzwe bakora kuri iyo mipaka tubereke ingene bategerezwa kwitegura, bitegurire umuzo ubwo buhinga bushasha bagomba gushira ku mipaka. Rero hariho integuro yuko ubwo buhinga bwa none bwo gutunganya imipaka bugomba gushikira umupaka wa Gatumba. Twagomvye rero abo bantu bumve uwo mugambi mwiza wimirije kuja mu ngiro, hanyuma bitegure ingene bashobora kuwukorerako, bitegure ingene bashobora gukorana hagati yabo nk'ibisata bisanzwe biriyo bikorera ku mupaka. Rero kwari no kugira ngo bumve ingene iryo hinyanyugwa ubwo buhinga bushasha bugomba kuza gukorera ku mipaka bushobora gufasha na ba bakenyezi bakora rwa rudandaza ruto ruto baja ku rubibe, ingene bashobora kubafasha mu gukora urwo rudandaza mu mwanya muto. Mu vyiyumviro vyaterewe na bamwe n'abandi mu bari bitavye iyo nama harimo icuko bipfuza ko amategeko agenga ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yoshigwa mu Kirundi naho nyene kugira ngo abarundi nabo bayatahure. Igihugu c'u Burundi cinjiye muri communauté ya Afrika y'ubuseruko gisanga hariho ibisabwa harimwo koko yuko indimi zikoreshwa muri ako karere harimo ururimi rw'icongereza n'ururimi rw'igiswahili. Yego nkuko mu gihugu c'u Burundi ahaniniya gikoresha ururimi rw'igifaransa, gikoresha n'ururimi rw'ikirundi. Rero nivyo ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa canke abavuga bikoresha ikirundi nivyo ntiboroherwa kuko amategeko yose usanga yanditswe mu Congereza. Nico gituma twari twiyumviriye twasavye yuko aho bishoboka ko ayo mategeko yogenda ahindurwa, kuko ubu turiko turaraba n'ubundi n'amategeko atorwa mu gihugu asigaye basaba ko yandikwa mu Kirundi. Rero twibera ko nayo nyene ayo mategeko yo muri communauté yoshoboka ko yohindurwa mu Kirundi kugira ngo koko abarundi na bato bashobore kuyasoma bamenye ibirimo. Ni naho na integration ngira ngo yoheza ikamera neza kuko umwe wese yoba yumva ivyo ategeza gushikako ko n'ubundi aya mategeko yo kwandikwa no mu Kirundi byo bari vyiza kugira ngo abarundi bose
bashobore kuyasoma bashobore kumenya ibiriko biraba muri iyo community. Ubwo buhinga bushasha bwo kumbibe One Border Stop bwaratanguye gukora ku rubibe rw'Ikobero, Ruhwa n'Urwa Gasenyi Nemba.